igisata catanguye ubwa mbere na mbere nyene abamisiyonari baciyumvirira ishure igisata citwa icimibano cigisha imibano. Ico gisata rero kandi nta handi kiri muri iki gihugu c'u Burundi atari ngaha muri NFA. Turifuza cane yuko NFA yose yozitigwa. Turifuza cane yuko NFA yose yozitigwa. Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryanje iteka ryawe, ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Ndabifuriza iteka umwe wese mu vy'urimo, iteka mu mashure yacu, iteka mu mihani wacu, iteka mu miryango yacu, iteka mu vyo umwe wese aherereyemo. No munsi Axia Vibes TV yatujanye mu Kibumbu kw'ishure ya NFA aho hasanga ubumenyi mu mashure. None twakiriwe n'umusaserdoti w'umukama arongoye ino shure ya NFA. Rero tudatevye tumuhe akanya kugira ngo aramutse abariko baratwumviriza kuri Axia Vibes TV. Murakoze cyane. Jewe ndabakiriye Dipatiri Baranaba ntaho yama, umuyobozi wa NFA Kibumbu. Nkaba naje ndamukije mwebwe mwese cyangwa mpaye mwiriwe mwebwe mwese mugomba ko dusangira uyu mwanya wo kuyaga biciye kuri Axia Vibes TV. Ego cyane. Ego murakoze cyane Pati. None mwatiwe ryari muvuka mu paruwasi yahe? Ico mugira ko bibakundiye utubwire n'ubutumwa muba mwaragiye murashingwa muri Ecclesia. Murakoze cyane. Jewe mvuka muri diocese nkuru ya Gitega, kuko iparuwase Kibumbu NFA irimwo muri diocese nkuru ya Gitega, muri paruwase Kirimbi. Ni paruwase yavutse ivuye kuri paruwase Mugera benshi bazi, mbere ubu n'isengero yayo ifise igihagararo c'uko ari isengero ya Papa Basilique Mineur. Hanyuma natiwe mwibanga ry'ubusaserdoti kwigenekerezo ya 17 kwezi kw'indwi mu 2004. Natigwa n'umwepiskopi yararongoye diocese ico gihe, Musenyeri Simoni Ntamwana, mu isengero nkuru ya diocese. Kuva rero uwo mwaka w'2004 gushika mu mwaka w'2008 naciye ndangurira ubutumwa muri paruwase Mushasha nk'umwunganizi wa patiri mukuru, ariko kandi nca ndashingwa ndaho nyene n'ubutumwa bwo kuba icegera c'umusaserdoti ashinzwe itogwa muri diocese nkuru ya Gitega. Hanyuma mu mwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2012 naciye ndungikwa mu seminari ntoya y'Imugera, aho nari nshinzwe indero y'imitima y'abaseminari, ariko kandi nkaba nshinzwe no kuba ushinzwe itogwa muri diocese yose nkuru ya Gitega. Hanyuma mu mwaka wa 2012 Ecclesia diocese nkuru ya Gitega yaciye inshinga ubutumwa bwo kuyobora seminari ntoya y'Imugera imyaka ishika ku ndwi yose, ariko kandi mbandanya n'ubutumwa bwo kuba ushinzwe itogwa muri diocese nkuru ya Gitega. Hanyuma rero mu mwaka wa 2019 niho bampindurira ubutumwa nkaca nja kuyobora ishure rikuru mu paruwase yitwa Mumuri, ishure naryo ni Ecclesia yitwa Lycée Sainte Marie Assumpta Mumuri. Hanyuma kuva mu mwaka wa 2023 urumva ko nayoboye iryo shuri imyaka 4, naciye rero nungururizwa ngaha mu Kibumbu muri NFA mu Nsanze. Ubutumwa rero gushika ubu ndiko ndaburangurira ngaha. Kugiye yuko mwagiye murashingwa, ngerageje kumviriza mwagiye muraba mu bisata vy'indero ahenshi. None mwotubwira igituma Ecclesia yitaho igisata c'indero mu mashuri? Hari ico bikuza mu iteka ry'umuntu, ko bagiteka ry'umuntu? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Yeme ni ikibazo nkora mutima. Ego. Kubera kuko ni akaranga
kayo bwite ko ekleziya ari umuvyeyi, umwigisha n'umurezi. Erega ni iteka rya Yezu Kristo, mbere itegeko rya Yezu Kristo igihe yarungika abatumwa biwe yababwiye ati gende mwigisha abantu bose, gende mwigisha abantu bose. Mu Kirundi tuvuga tuti indero iva hasi, kandi ngo igiti kigororwa kikiri gito. Nico gituma ekleziya ihamagarira mbere abavyeyi kwitwararika indero y'abana kuva haziko, hanyuma rero mbere no mu gihe abageni baba ariko baragomba kuragana indagano zabo, ikibazo ca nyuma ubaraganisha ababaza ari yabo umwepiskopi cyangwa umusasire cyangwa umudiyakoni, ababaza ati muremeye kwakirana urukundo abana muzohabwa n'Imana mukabarera mukurikije amabwirizo ya Kristo na ekleziya. Ico kibazo nico ca nyuma bamaze kuvyemera aca barekurana ko baza bashikiriza indagano zabo. Bivuga yuko rero ekleziya ica iherekeza abavyeyi muri ca gikorwa cabo bahera haziko, bagaheza ekleziya igacibunganira mu kugira amashure. Inama nkuru ya Vatikano ya kabiri mu nyigisho yayo iraba indero ivuga yuko ishure ari ikibanza gihambaye nasubirizwa mu kugira ngo umwana akure agire iteka, hanyuma ashobore kuzogira ico yimarira, icamarira ekleziya, icamarira igihugu. Iki kibazo canyu kinyibukije ugenejewe hari mu ntango z'iki gice nyene ca kabiri c'umwaka w'ishure, nagirishije inama abavyeyi bose. Ikibazo ca mbere nababajije tutaraca no mw'idonido y'inama, nababaje nti mbega mwifuza yuko abana banyu tubarera gute? Nahaye ijambo abavyeyi babiri kandi bose bishyuye mu majambo make bahuza, kandi inyishu bampaye niyo yaciye imera nk'iyoboye inama yose. Ko banyishuye bati dushaka yuko abana bacu mubagira abantu. Naciye noga kuri iyo nyishu, tuca turabandanya inama ica imera neza cyane. None ego cyane murakoze. Abavyeyi barishuye bati twifuza yuko abana bacu mubagira abantu. Ico ni ikintu gikomeye cyane abavyeyi bavuze, kuko iyo abana nk'aba muba muriko murarera babaye abantu, nibo bazoca bagira ubuntu mu gihugu cyose, ugaca usanga kiko kiratera imbere. Murambwiye ko kuva mu mwaka w'2023 mwariko murayobora NFA Kibumbu. None ku bantu batazi NFA Kibumbu neza, mwotubwira ibintu nyamukuru biyiranga mu itunganywa ry'inyigisho no mu burongozi nyene? Murakoze cyane. Ni ikibazo kirekire cyane kubera kuko NFA ifise kahise kakure cyane, kubera kuko Naganda baciriyemwo, mwotubwira ryari iri shure ryabayeho? Ego nico nagomba nyene nce ntera ngana. Murakoze. Babagabo babiri barara kuri bakarota kumwe. Ego cyane. Yatanguye n'abagize irahindagura amazina mu mwaka w'1944 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Nibaza kuri mu mashure ya mbere. Mu mashure ya mbere ya ekleziya yashinzwe n'ababikira b'abamisiyonari bari baje kunganira abasaserdoti, bari baje gutanguza paruwase Kibumbu. Rero kubera ko intumbero yayo ibwirizwa kuba intumbero nk'ayandi mashuri yose ya ekleziya, ibiyiranga ni n'ivyo dushobora gusanga mbere tubwirizwa gusanga no mu yandi mashuri yose ya ekleziya katolika. Ariko kujya nyene ni ingo zose ziba zitunganije, ariko ugasanga hari nk'ako urugo rugira ruti akakararuranga bwite gusumba naho zose ziba zimeze neza. Natwe muri NFA twovuga ko bimeze uko.
mwese muratahura iyo tuvuze umuryango. Yego. Rero enefa ubwa mbere na mbere n'umuryango. Yego cyane. Umuryango. Muvuze ko ari umuryango, mugire ko mudusigurira kugira dutahure neza. Tuvuze ko ari umuryango ni ukuvuga yuko hashabamwo za ngeso nziza zinyura ziranga umuryango, ziranga urugo. Ubwa mbere na mbere harabwirizwa kuba urukundo. Yego cyane. Habaye urukundo no kuvuga ko na wa mwigisha acarera nk'umuvyeyi nyene by'ukuri, yigisha nk'umuvyeyi. Wa mwana wa munyeshuri ariko araregwa, umwigisha ntamubona nk'ukumengo ni umuntu wo hanze gutyo icaduka igikoko, amubona nyene umuvyeyi. Mu buyobozi hagaheza hakaba ugushira hamwe kw'abarezi ku buryo bw'uko umuyobozi ubona ko ku mashuri hamwe hari aho usanga umengo bigomba kumera gutyo, amenye nko kumengo umupolisi. Yego cyane. Ntawe umupolisi umuyobozi. Hanyuma umwe wese agakora ico ahamagariwe. Hanyuma gutyo n'umwimbu ugaheza ukaboneka. Hamaze kuba urukundo no kuvuga yuko ibyo umuntu akora byose abikora abikunze, yumva ko ari kugira ngo ateze imbere uwundi. Muri enefa rero turi bamagiriranire cyane rwose. Kintu gikomeye cyane. Turi bamagiriranire mbere turaheza nk'ishure ry'Eklezia Katolika tukisunga n'indinganizo ya diocese. Icivugo diocese itanze kuri diocese yose, natwe na burya ngaha turavuga nk'ishure paroisse, turaheza tukacakira tukagerageza kugishira mu ngiro. Nk'akarero muri diocese nkuru ya Gitega uno mwaka hariho yuko tugomba kwijukira iterambere ry'ingo n'imiryango rimurikiwe n'ijambo ry'Imana. Natwe rero kumbure tubaza kubishikako mu nyuma mu bikorwa duheza tukarondera gukora, umwe wese araheza akagira ati turi umuryango, turi urugo, none rero turabwiza gushikira iterambere, ariko turigiye iryo terambere turirondere nk'abakristo tumurikiwe n'ijambo ry'Imana. Numva ari ibintu byiza cyane. Muravuze yuko mugerageza kunywanisha ibyo mukora hano n'indinganizo yo muri diocese yanyu. Nukuri jewe ntariko ndakekeranya, ndumva ko abana muramura kumwe mwabivuga babavyeyi babasaba yuko mwobagirira abana b'ubuntu. Ndumva mukurikije iyo ndinganizo yanyu nta nkeka ko abana bavamwo abana b'ubuntu. Ego cyane. Amatwi asumiranya kubaho umusaserdoti w'umukama. Enefa Kibumbu izwi nk'ishure yigisha cyane ibijanye n'ubuhinga, nk'uko kujya kwa ETS Kamenge canke ETS Gitega n'izindi. None mwotubwira hano muri Enefa ivyo mushimikira ko cyane mu bijanye n'indinganizo y'ivyigwa vya hano? Ego mu nkundire navuze ndazindwa imbere yuko nishuco kibazo canyu, ndababwire yuko muri uko kuja mu ndinganizo ya diocese nk'ishure paroisse hariho n'ibindi bikorwa biheza bigakorwa mu ndero w'umutima igacituma ivyo mumbajije bijanye navyo n'ibikorwa nk'ubumenyi biheza bikageraho bishikira. No kuvuga ko ngaha bararonka inkuka y'imisa kabiri mu ndwi, kuwa kabiri mu gitondo, kuwa gatanu ku mugoroba, iruhande yuko ku munsi w'Imana tuzi ko abakristo bose ari bwirizwa mu kuja guhimbaza umunsi w'Imana. Hanyuma hakaba indinganizo yuko baja mu mihari, hakaba indinganizo yuko bashobora gukora ubutumwa bamwe bose uko babishaka bifatiye nyine ku karagamutima k'umuhari. Hakaba ukuronka amasakaramentu nk'isakaramento cy'ikigongo igihe abanyeshuri babisavye, nuko bagira ati turakeneye umwibutsa Imana yapanza ko duha isakaramento cy'ikigongwe nuko. Ariko kandi ntimwumve nuko muhave mwumva yuko umengo ishure rya Enefa Kibumbu ririmo abakatolika gusa, twisunze amategeko y'igihugu. Tunaravye rirongowe n'umusacerdote tuja tubona umengo yigamwo abakatolika gusa. Oya sivyo, kubera kuko amategeko y'igihugu mu vy'indero kiretse nk'iseminari yonyene iba irimo nyene abakatolika ko baba bagira ati ndabagomba kuba abasacerdote, ariyo ntumbero. Ndabivuga ariyo yirongoye ahandi mashure. Uwari wese mu kwemera kwiwe arakirwa
kandi tukamufasha uburyo bw'uko abashinzwe ubuzima bw'umutima babo baheza bakaza kubaraba. Amashengero atandukanye barahari, mbere n'abayisilamu barahari, mugabo abayisilamu sindabona hari abaza kugira ati babakurikirane, ariko turabaha ikibanza cyo baheza bagasengeramo. Nuko abo bandi mu yandi mashengero ya Protestani hariho barigishwa n'ijambo ry'Imana, bigishwa n'abapasitori babo, nuko bakabazwa, hanyuma amanota akaja ku mabirete nk'uko nyene n'abakatolika ikigo c'ijambo ry'Imana gitangwa nyene neza. Nuko ivyo rero nivyo bica bituma haca haba wa mushinge kugira ngo ca kibazo mumbajije gice kironka inyishu nyayo. Ni ukuvuga yuko rero iri shure ni ishure ritwarirwa mu gisata nyene c'amashure y'ubuhinga, école technique. Uko mwabivuze nka burya kwa ETS Kamenge, kwa ETS Ekosoye n'izindi. Rero cyane cyane twe dufise ibisata bibiri. Igisata catanguye ubwa mbere na mbere nyene abamisiyonari baciyumvirira ishure, igisata citwa icimibano, cigisha imibano. Ico gisata rero kandi nta handi kiri muri iki gihugu c'u Burundi atari ngaha muri NF. Ni ukuvuga nkuko bari babishatse ababikira batanguje ishure, kwari ukugira ngo umwigeme asohotse avuye ngaha abe kirumara mu rugo kumwe umukenyezi nyabagwezo ko ameze mu rugo. Undi batubarira muri Bibiliya. Ego cyane. Ni ukuvuga azi gucinjika neza, azi kujisha, azi kubarira, azi gutunganya neza ivy'isuku, nuko no kubana neza n'abantu. Ego cyane. Ico rero cyo gisata kiracari uko, ndetse ko giheza kikanamurikirwa n'iterambere ryo kugena ubu ego nyene bishobora no gukorwa mu buhinga busumbirije uko vyari kera. Ico gisata rero kirahari kandi ndahimbagwa cyane nuko ico gisata abana bagihejejemwo ubwa mbere na mbere ari ngashika mu mwaka wa nyuma nta numwe ayoberwa no mu kibazo ca leta. Uno mwaka twasohoye baragikora no mu kibazo ca leta. Twasohoye abana 28 bahejeje muri ico gisata cigishije vy'imibano EFA, bari 28 barose diplome z'ishure, kandi bose baciye baronka n'amanota akwiye yo kuja muri kaminuza. Atari kaminuza gusa nkuko uja muri prive, kaminuza ya leta. Bafise amahirwe ko bose bashobora kuja muri kaminuza ya leta bivanye n'amanota barose, kubera kuko uwanyuma yarashikanye amanota 65% mu kibazo cane. Gukomera amashi. Ikibazo cane. Ego cane. Hanyuma igisata kindi rero ca kabiri ni igisata gestion comptabilité. Ego nk'ayandi mashure yose afise ivyo bisata turabitegura neza, abigisha bakaja ku kivi bakavyigisha neza, kandi nabo batamenya ku bice nkamwe n'ivyo turarenze ibice 75% mu kumenya mu kibazo ca leta kuba bashoboye kuronka diplome. Bivuga yuko rero n'igihe bagiye muri kaminuza nuko turaronka inkuru ziduhimbara zuko niyo bashitseyo muri kaminuza bigenda neza cyane. Aha mbere nacangira kongera nti sinzi ko muraza gusubira kukimbaza ukundi sindabizi. Nkakengurukira cyane kuri ico gisata ca gestion comptabilité, ndetse ko binafatana n'iyo EFA yuko hari umufasoni wahoze arongoye igihugu c'u Burundi, umubahwa Denise Nkurunziza. Je nasanze vyarabaye ubu ibikoresho dukoresha bijanye na informatique niwe yabituronkeje, ndetse ko biratera bisaza, mwumva imyaka nyine ivyuma nyene biriko birakenera yuko kumbure ngira yarahize cyane. Niryo shure ryamuramuye. Ego byifashe gutyo rero mu bijanye nuko muri ico gisata cerekeye ivyo kwigisha. None mwihweje nyakubahwa umwanya mumaze hano, intambwe mumaze kugenda mushikako mu kubandanya muramurira igihugu, abo bantu biteka mwona ari izahe? Ni ikibazo gihaba kingora kwishura kubera ko bigoye kwivuga kwishima, reka ndagavuga ko kwicira urubanza biragoye, mugabo mu magara make yanje no mu kugene kumbure maze imyaka irikiragera ku 17-18 ndi mu gisata c'indero.
ndabona yuko isemo nasanze ubu nasubiriye kandi yari amaze imyaka myinshi oya yari umukristo murayike kandi yaritunganije neza kuko iyo ataritunganya neza ntari kurimara ko imyaka 23 yose ndavye rero intambwe nasanze ageze ko nkaheza nanje nkayifata nkabandanya ndabona ko harakiyongereye ubwa mbere na mbere mu bijanye no guha ishusho ishuri sinzi ko mwabibonye ikintu gikomeye guha ishusho ishure kubera kuko iyo bavuze mu kirundi ngo gira huba ubahwe icyo kintu kirahambaye nko mu kugerageza kugira uruzitiro rw'ishure hariho ahantu ku ruhande rw'abahungu bitari bimeze neza naracihutiye cyane kandi cyarakunze naho mubona hafi kwibarabara hegereye isengero nkuru ya paruwase nuko turiko turagerageza naho bigoye cyane muri iki gihe turimo n'ikindi kintu nogira nti nashitse kintera amaganya gose no gutabaza ndatabaza gose uburyamo bw'abanyeshuri bwari kuri ryama mu buryo buteye ubwoba duca turakorana n'abavyeyi turavugana ndanadodora ku bagenzi b'abasaseredoti abana bariya abavyeyi barankundira baragerageza kuza baregeranya duke duke tugura akamatera kamwe kamwe ndabona abasaseredoti hari wanterere imatera zigera ku 200 hari wanterere zigera ku 10 kandi ndabakengurukira cyane igihe bokumva iki kiganiro baze bumva ubukengurutse cyane ko ndabakengurukira Imana ibaha gose ariko kandi na leta kubera ko Senefa yonyene yari ifise ico kibazo na leta irahava irashiramo ingufu nyinshi cyane none ubu ndabona yuko abana mu bice birenga 90% baryama neza baryama neza nivyo novuga nk'ivyo maze kubona kuko ico ubumenyi sinshatse kukirandirako ko dufise abarimu binzobere nukuri nico gituma muronka ya manota none mukabona za pourcentage muri ca kibazo cyane binzobere ku buryo bw'uko nta mutima usimba ngo umwigisha babikora neza umwimbu rero ugacaboneka ego cyane murakoze nyakubahwa umusaseredoti w'umukaba murongoye Enefa Kibumbu none Gapati ubundi haravugwa cyane ko indero yagiye iratituka mu mashuri ugasanga ntibicoroshe kurera none handi wanyu byifashe gute mbega iyo bishitse ugahura n'ikibazo ca mwenye iyo ndero hano ikaboneka mucamugenza gute murakoze cyane sagaseseshwa rumuri nivyo hariho ihindagurika ryo kugene indero yagiye ziramera biciye ni mu byo igihugu caciyemwo biciye no kugene isi iriko iregerana gose kuvoma imico kugira gute nuko ariko rerega umurezi nico yemera nico bahamagariwe yuko akura umwana muri hahandi abari hatameze neza amujana hameze neza ngena mu nkundire mvange indimi gatoya bavuze former hariyo donner de la forme donc gufata ikintu ukagiha forme jewe nkunda gukoresha imvugo yuko muri ubutumwa bwacu muri igihugu cyacu c'ukurera bimeze nyene nka kujya ko gufata ibumba canke ubwondo nuko ugashira mu iforoma ugomba yuko ugakuramo icugomba ibirenga kuri ivyo udashaka ukurako ntivyoroshe kubera kuko umuntu urumva umuntu n'umuntu nyene ufatiye nko ku bana nka twebwe dufise igice ca poste fondamental ni ukuvuga yuko naho tuvuga ngo ni abana hari ivyo baba bazi baba bakuze rero umuntu akuze ashatse arakira ashatse akaha iyo yakiriye turakenguruka cyane kandi nka muri Enefa benshi cyane barakira hagize ubutakira naho duca twisunga amategeko y'igihugu kubera kuko
turera dufatanije na leta hanyuma twaheza kandi tugafatanya n'abavyeyi nk'ubu hariho n'ingingo twafashe tubonye yuko bishoboka yuko abana b'ubu bahisha abavyeyi ukugene ivyo baba barimo tubonye umunyeshuri ashikanye amanota 15 akuye mu ndero duhamagara umuvyeyi kugira ngo mufashe duhamagara umuvyeyi kugira ntazatangare mbega ibintu byagenze gute yego rero muri rusangi turakenguruka ora yabaho byari byoroshe none tweza tuba tuje kugira n'umwana je ndabifitiye intahe no bishingira umwana azi iyo wamukuwe ko baba babibonereka iyo muhuye amaze gushika mu buzima yewe mukama wanje emwe usa urabona yuko aguha icubara akaguiteka akabona ati kandi bigatandukana na wa wundi kumbure wamureze bagira ati nibigumuko yego cyane ciye nibuka umuntu umwe wo mu muryango wacu yari umwigisha yigisha mu mwaka wa 6 kera gose akiri n'abazungu ngo yarakubitana gose mugabo akigisha cyane rero yahuye nabo yaramuye abo yigishije bahuye baramubwira ati nyakubahwa mutamu icara tubifate neza ico turi no munsi twakigizwe nawe aho tugeze no munsi twabubakiye kuri za nkoni horo dukubita twe twagirana ukutwanka twagirana ububisha bwawe mugabo ico turi no munsi turazi ko cyafatiye kuri cya gifaransa bakwigisha mu mwaka wa 6 kandi hari kera gose mugabo bahuriye hose baramwibuka ewe wa muvyeyi we ntaje ndakubwira ikintu gisa n'ico nyene kuri jewe nyene murabona ko tuvuga tuti ururimi rw'igifaransa abanyeshure ubumenyi bwabo bwaragiye hasi hose jewe ndibuka ko ndi mu mwaka wa 3 muri primaire nta mwishure ry'intango umwigisha yatwigisha yama misi usaduha dicte imbere gutaha mu wa 3 munsi wa 3 mu mwaka wa 3 aho hari mu 82 yama misi usaduha dicte amakosa uko angana niko inkoni zangana ndibuka rero ndose amanota 10 kuvuga nanagize amakosa 3 muri dicte kubitwa zitatu akubita zitatu ngaha mu bitugu kugira ngo ngaruke ku ishure mawe yarankanze baje kunkanda uwo mwigisha ndakubwiye yuko sinzokwira ndamwibagira kubera kuko naciye ngira umwete udasanzwe ku buryo bw'uko ngira nti ako nshobora gucira nk'agafaransa be n'ukwandika arabifise mu ruhara rukomeye Imana imwezagire cyane ahaye urumva ko atabakubita ku kubantu yabakubita kugira mugire uwo mwete yego cyane watumye nawe menya concours national mu 87 amakume yaramutwaye ariko arasiga umukenyezi wiwe ndibuka ko mu misa yanje ya mbere y'umukwango nk'umusaseredote uwo mukenyezi namuhaye ikibanza cy'iteka ikibanza cy'iteka namutumiye abo ni vyiza kwibuka uwatumye ubu umuntu urumva ko nabo abavyeyi basavye bati ico twifuza kekero nagihagazeho kose ico twifuza nuko abana bacu ngo bagira abantu hama rero natwe abagizwe abantu tukibuka babandi batugize abantu izo turihebera hariya hama natwe go tukaronka n'izo nguvu zo kugira abantu abandi yego cyane nyakubahwa umusaserodoti w'umukama turiko turaganira neza none mwatubwiye muti nyakubahwa umufasoni umwubahwa Denise Nkurunziza yaraje hano araterera agacumu k'ubumwe ntankeka ko ishure nk'iri rifise kahise kadasanzwe nk'uko kandi nk'iryo riba rifise imigambi myinshi kandi kwishikako ugasanga ntivyoroshe none twagira tubasabe mufate kano kanya musangize iyo migambi mwoba mubona yogira ico iterereye mwisangize abazokurikirana kino kiganiro cacu kumbure hariho abaramuriwe hano bavuga bati bakazogira nkuko kwa nyakubahwa yabigenjeje nabo bakagira ico baterereye bagaterera agacumu k'ubumwe kugira ngo noneho yamahangiro mufise kugira ngo babana mu bagira abantu muhize muyashikire biboroheye. Murakoze cyane kuma kakanya nakanya keza cyane mbere ndabona bagira bati mbega tuzogira yubire ryari y'imyaka 50 ya Eneva ariko nane nkaca ndababwira nti oya
ntiyoba imyaka 50 yararenze murimwe ko nababwiye yuko ishure ryatanguye naho ryahindaguye amazina mu 44 rero bafata iyo 50 ku gihe yitwa haza iyi section gestion comptabilité ariko mu bisanzwe ishure naho rihindagura amazina intango yayo ni wa musi wa mbere bugurura umwaka rigishingo rero ishure rirashaje rirakuze cyane rirakuze cyane ariko rikuranye ubuntu urumva ko rikiba mu mashure ya mbere ego nukuvuga yuko rero hajya bacavuga ngo rurakura rukonka umwana neza cyane ko rukura rero rukanka umwana ego uwo mwanya mu mpaye niwo kubwira abaryibuka bose kandi mu myaka bimaze ngaha ndamaze kubona ko ego nyine hari n'abamaze kuza inshuro zibiri ari migwi umugwi umwe mwaka wahera n'uwundi mugwi mu mwaka uheze bagira bati tuje kuraba aho twarerewe ubuzima barimwo usanga bitoroshe rwose mugati bakenguruka umutima ku buryo bw'uko nagira ati ndazanya n'ikirenge cyonyine agira ati ndagarutse aho hantu biraduha akanyamuneza kuko nyine bagira bati ishure ryaragize ishure ryaratugize abantu ariko rero eka nyine nk'uko mwabivuze nk'uko uwo mwubahwa umupfasoni Denise Nkurunziza yabikoze n'abandi babishoboye bodufasha nko mu bintu ngomba ndondagure bimwe ego cyane navuze icambere cyuko twifuza yuko babonye nefa n'uri kareta agira ati hari isura gira huba turifuza cyane yuko nefa yose yozitigwa harabibaza babonye tuko turazitira dutangura agira ati ngo nukugira ngo tubuze abana ngo gusohoka sico cambere koko sagasho ariko iyo sura ko agira ati nurugo ariko kandi nico kindi umwana ivyare vyose arashobora kugira ico yubasha agira ati sinoza gusimbuka navyone ariko kandi aha mu kibumbo singomba mere nk'uwararaza ariko kuri kuravuga igihe bikenewe hariho ubusuma bwinshi urumva rero mu gukingira itunga ry'ishure uhereye ku itunga rikora ari bo banyeshure turabwirizwa kubakingira abo basuma nico gituma rero uwo uri mu umugambi wa mbere tutawushitseko je ntazokumva ko ntekanye penzo wanyiri ngaha umugambi wa kabiri nuko twifuza ko abana bagira amagara meza biciye mu gufungura neza rero enefa irafise itongo ryo kurima turifuza nk'abazo baradufasha mu kuduha imbuto zirobanuye mu kuduha amase cyane mu kuduha ibitungwa kugira ngo dushobore kwirondera twebwe nyine ayo mase nuko kubera kuko namaze kubabwira ko ishure ari ryigisha ivy'imibano abana bacu baraja mu mirima igihe bikenewe uri nko mu gutera canke kubagara nuko ico tutobasaba no kuja kurima bagira gute birirwa baroha n'iki mugabo minota 30 canke 45 ikibuza ko abana baja kusahiriza muri utwo dukorwa turifuza rero n'abadufata mu mugongo kugira ngo tuze turaronka ku mwimbu noneho naco na leta idusaba yuko kandi kukaba nkako amafaranga yo kubaho k'umuntu ku munsi uko leta yatanga nukuri ntakwiye rero igaca igira iti abo bantu bafise amatongo nibayakorere twebwe rero nkuko muza kubibona kuri n'umwana n'abatembereza maraza kubona ko tugerageza ngene twogwiza umwimbu hanyuma abana bagashobora no gufungura rero ivyo twebwe nyene tubize gute twiyimburiye ubundi mugambi ni munini mbere no kugira umuntu awutangure yobanza nyene kwicara narose no agira ati by'ukuri bawushigikire no gusanura inzu iyi n'iyi tugenda bukebuke hanyuma ntibagiye ikijanye n'ibikoresho mfashanyigisho uri izo ordinateur zitera zisaza igikoni cigisha kwa guteka ku bari mu gisata
c'imibano ibikoresho vyacu vyo mu gikoni nuko nta bikihari nuko noneho ngira ngo mufise n'ivyo kuri bwa buhinga bwa kera ubona Yego kugenda cane. dutera imbere Yego cane. murakeneye ngira ngo n'ibi vyo mu buhinga bushasha kugira ngo bavange vyose Yego cane. niyashika hari imbere hateye imbere Yego. ntazobwire ngo atakare Yego. n'uzoguma hahandi mukavanga ivyo mufise kera n'ivya bishasha Yego cane Yego. gose. Yego muri make rero ivyo nosaba yuko ari nk'ugira ati adushigikire dushigikiramwo n'ivyo ndetse yuko urugo rumaze iyo myaka 80 n'iyindi vyumvikana yuko ibiba bikenewe bari vyinshi muga bikuru n'ivyo. Yego cane murakoze none ishure nk'iri ivyo arivyo vyose murafise inshuti mwavuze ko mwateye akamo abasaserdoti bagenzi banyu mugatera akamo uyu n'uriya rero n'uno munsi musubire mubwire ako kamo mugatere muri rusangi kuko ibikorwa bihari turumva ko ari vyinshi kandi muri mwebwe mwenyene ntavyo mwokwishoboza nivyo ngira mwariko muradondagura rero mubwire ko mutera akamo izo nshuti n'abagenzi kugira ngo vuba na vuba ivyoshoboka babafashe kandi n'ukuri bugisorosoro igwira iyo igiye bagiye baraterera ikintu kiriya musanga muko muratera intambwe. Eko murakoze. Erega izo nshuti zacu nyene ziza zamaze kutwumva abo batunzi baza bamaze kutwumva ivyo namaze kudondagura ntabidondaguye mbega igisigaye none novugaganya ko hanekiya atari uko nyene abo bantu bafise umutima mwiza ishaka rigororotse mperenga kubera ko urashobora kuba ufise n'itunga ariko udafise iryo shaka rigororotse ryo gufasha ntibeze ngo bikunde abo rero bafise iryo shaka rigororotse kugira bati babandanye bashigikira ishure umuvyeyi wabo nukuri uko bizoba biri kose uko bazoba barose kose tuzogakenguruka uko nyene hanyuma mbere utanzirega abari karagwiza n'abimana izo zibongerereze ibagwirize basubiriza aho bakuye. Yego cane hano ni kuri Axia Vibes TV tukaba twagendeye Enefa Kibumbu aho turiko tuganira n'umuyobozi wayo umusaserdoti Barnabe none nyakubahwa umusaserdoti w'umukama tukotera tuja ku musozo w'ikiganiro cacu n'akahe kamo mwotera abagenzi banyu bo mu bijanye n'ivy'indero cane cane abanye aya mashure yitabwaho cane na Ecclesia aya twita sous convention kugira ngo agumane ka kanovera ka kera yamanye ntahave atituka nk'uko ayandi biriko biragenda cane ariko nayo yandi atari sous convention kugira ngo agumane akanovera kakandi kaya mashure ya kera. Murakoze cane akamo kariho nyene. Yego. Je ndahimbagwa cane nuko ubu no mu ntunganya y'amashure nako y'ibikorwa vyose vya leta y'u Burundi bagira bati imana imbere. Imana imbere. Bashize rero imana imbere. Muri ico gihe urumva yuko baba bya amashure yose aba guca abasukonvansi. Yego cyane. Kubera kuko ntawe heza ngo arere adakurikije ico imana ishaka ku muntu. Umuntu yoshikako. Ni naho rero twebwe nk'amayashure yoyo Ecclesia Katolika ni umuhamagaro wa misi yose yuko tumenya yuko turiko turafasha imana mu mugambi wayo wo kuza umuntu ariko nkuko namaze kubivuga ubu n'abandi bose turi ku murindi umwe. None rero nobasaba yuko tutoheza kutudegure kugira mwabimbaje mutindero y'ubu iragoye nuko iragoye mugabo abarundi bati akagoye kokerezwa akagoye. Turabwirizwa kuguma kuri iryo hangiro tugaca dufatanya ibintu bitatu tukamenya yuko tuvuze indero tutumva vya biharuro ca gifaransa vya shiminiki eko ivyo birimo mugabo duhera kuki duhera kuri bwabo guha ubuntu umuntu guha imana umuntu kumenyesha imana umuntu hanyuma vya bindi byose bindi by'ubuntu by'ubumenyi bigaca biza bishingira imizi aho rero kuri dushoboye kubigira uko nta kibuza yuko na ya mbono kazoza ko iyo ntushobora kuyisiga inyuma mu gihe turabarundi na ya mbono kazoza izoca ikunda wawundi ati mbega tuzoba tumeze gute mu 40 ati ihangiro ni ati bizoba bimeze gute dufise mw'iryo shaka nukuri tuzoza tubona n'ivyo tutaye twiteze ko twoshikako twobishikako uhereye ku ndero.
murakoze. Ego cyane murakoze natwe kuri no mbonesha kure yacu ya Axia Vibes TV. Ihangiro ryacu nuko twiyemeje kuza turamenyesha ibi bikorwa vyiza Imana icako mu gukuza iteka ry'uwo yiremeye. None nyakubahwa umusaseredoti w'umukama twagomba tubasabe mudusabire abazotwumviriza muri kino kiganiro bazoze baradushikanira bino biganiro vyacu kure bafyonde kuri sabone kugira ngo noneho bikunde tuzotera imbere mu minsi iza tuzoze turabimenyekanisha no mu gihugu cyose kuko hariho ibikorwa vyiza Umukama akora usanga biguma hariya noneho tuzoronke za nguvu zo kugira ngo tubandanye turajaho ivyo bikorwa vyiza bibera tunabisangiza abandi. Ego barumvise ico gisabo cane baraheza rero baca birangura. Ego cyane murakoze rero nibaza no hanyuma nitwasubira gukenera ko mutwugururira umuryango kugira ngo tuze tuganire ko muzoduha akanya kandi turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye. Jewe twari ko dusangira kino kiganiro ni Nemeyimana Jean d'Arc ndabasabe namwe usubire mu idondore abadufatiye mu nzira murakoze. Murakoze cyane imiryango izoguma yuguruye umwanya wose ivyiza birarangwa mbere n'igihe hari ibitameze neza erega ukugendeye araheza akakubwira ati ukuraje cyane bareka gutera gushobora kurako wikwije nico gituma umushitsi yama ari kirumara. Jewe rero twariko turayaga ndi Patiri Ntahayamabakambe umusaseredoti muri diocese nkuru ya Gitega mvuka muri paroisse ya Kiriri. Murakoze cyane umusaseredoti w'umukama turabashimiye.